Akizimana nishake ngamba au kubitreza. Abagendana ubumuga bwo kugigimiza barahura n'ingorane haba mu mashure, mu kibano no mu buzi. Mu mashure ngo abanyeshuri akenshi ntibatahurwa na bagenzi babo ndetse n'abigisha. Eka ivyigwa bisaba kuvuga no gusoma ngo birabagora cane nkuko twabiyagiwe na bamwe mu banyeshuri bagendana ubumuga bwo kugigimiza biga kuri Ecofo Kamenge ya mbere kuri uno wa 2022 Gitugutu umwaka wa 2021, aho amakungu yararamutse ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugigimiza. Uko bigenda kw'ishuri hari igihe mora shabura cyangwa iyo nakoze ikintu bikananira cyangwa kubera hari igihe jewe mora imwe mujora zikata gatonya nkatangura guhema nabi bikata bitangura kuza, ariko hari igihe bihora bihera bingandikaga garuka. Hari abana bahora bagutwenga kubera byase kuvuga. Benshi nibantenga ariko bambira ngo ko ari byo nigirisha. Hano kw'ishure yo kwiga amabika kuvuga abigisha bagufata gute? Icyo bagufasha? Iyo umwigisha ariko arigisha bikanka acatora ubundi. Aje ikibazo ukunda kuza nkayo bantumye ikintu mbwira umuntu ijwi rikanka kuza nkacampora nkaca ndambwira ati ndabwira ijwi ryase kuza mw'ishure naho bambwiye ngo some ikintu ijwi rikanka kuza naho nyene nkacampora. Gira nk'abigisha ati kuryarira fise ubumuga bwo kutavuga neza, amavyiza vyobo barivyo. Abigisha baremeza ko abo bana bahura n'ibibazo kuko abigisha batamenya ko mu banyeshuri bigisha harimwo abagendana ubwo bumuga bwo kugigimiza. Samuel Nibayubahe umwe mu bigisha kuri Ecofo Kamenge ya mbere. Ibi bibazo turakuze guhura navyo cyane. Dabord ikintu notangura gushima ni identification y'abanyeshuri bafise ubwo bumuga bwo kutavuga, kuko nkanje kubwaje birakunze kunshikira keshi, kuko yuri kurigisha abantu utazi ubumuga bafise ntumenye uburyo mubana nabo. Nkaje nk'akaronka ibibazo dukunze guhura navyo keshi, hari ubwo ushobora guhamagara nk'umwana utisoma, ukabo bana keshi usanga bafise timidity, usanga ari abantu batinya, ubajije ikintu usanga gutari kugira kwishure biramugora. Rero nkawe nk'umwigisha wamubona umwana ameze uku, harawubwo umuvundura ukamubwira uti soma wewe, umva umuvundure nyamwana ushobona ko afise ikibazo. Bamwe rero nkaho nza mbona baje bakambarira bati burya jewe simvuga, ndamurindira agasoma, muga mbonye atavuro ntiyabisizemwo kuko mbona yuko biba yatinye canke atabikeneye, rasukwa cyambaza uwundi. Juste identification yabo, kuko bizotuma nk'ubu
menya nti naka naka bafise ubwo bumuga dasohoka amaze kubona ko babufise camenya n'uburyo ndabatireta ndiko ndigisha. Kugigimiza rero ngo biri ubwoko butatu nk'uko Serewusi bakuza urusaku arongoye ishirahamwe Vaincre le Bégaiement ihurikiyemwo abagendana ubumuga bwo kugigimiza abisigura. Kugigimiza mu bisanzwe biri ubwoko butatu, hariho Bégaiement chronique, ariho nabonye umwana umwe ngaha arayifise, ni igihe umuntu mu kuvuga asubiramwo amajambo aguma amasubiramwo ryarindi, nk'ubo agomba kuvuga ngo nshaka kugenda akagira ngo nsha ntave iyo nsha, iyo rero abari Bégaiement chronique. Hama hakabaho Bégaiement tonique, aho vyanka yuko unashika kw'iryo jambo, nk'ubu ugasanga nk'umwana yitwa nka Bernard bakamubaza ati mwana ati witwa gute, akagira ngo bikanka yuko ashikira iyo sirabe B, iyo abari Bégaiement tonique. Hariho rero nindi bita Bégaiement tonique chronique, iba ifatanya zose, umwana bikamugora uko atangura ijambo, kandi yanashika no hagati akaba bloke, ugasanga ashaka nko kuvuga ngo nagira ngende nagira ibi bikanga, uyo onye abari Bégaiement tonique chronique. Naho biruko ubumuga bwo kugigimiza ngo burakira, Eric Batungwa nayo arabishingira intahe. Okay, donc umuntu afite ingorane yo kugigimiza iyo avutse avuka afise icyo no kwita mu gifaransa une hypersensibilité. Donc hypersensibilité, donc mu kirundi sinzi ngira muramfasha nimwa hadisi. Okay, sinzi ko rugiyaga bw'igati gicanga ipwara une hypersensibilité. Alors cette hypersensibilité, donc iyo hypersensibilité rero ica uko akura nayo irakura igaca igira ingaruka mbi ku mirinzi y'impwemu yiwe, donc kumihora ijana impwemu yiwe, ku buryo we ariko aravuga mouvement respiratoire, donc ukuntu asanzwe ahema we biba biri opposé y'umuntu adafite ingorane yo kugigimiza. Hama ikindi cya kabiri, donc ico ni cyambere. Hama ikindi cya kabiri hariho donc hariho ibintu byo mu nyifato, donc des facteurs psychologiques byo mu nyifato bituma aca yamana uruhagarara ko ashobora kubegera umwanya uri wose utibigenda gute. Murazi ukuntu umubiri wacu wubatse, hariho ikintu kiba cyaragiye mu mutwe hama kikaba dufate nk'ikimata, ku buryo cerveau iyo nyene ico kintu iba ikizi. Shaka kubabwira muri make, banza umenye yuko uri umuntu ushoboye nawe, wiyumve assurance de soi. Donc hama umaze kumenya ko kushoboye, aho nyeteje hariho ibintu bike uzobona bigenda biragabanuka bwa bwoba kwa kutiyumva neza yuko uza kubega imbere y'abandi bana, urumva ko bitera biragabanuka. Ego ahanini je mbona ko hariri mu ncamake n'ivyo. Mwomenya ko kuwa 22 Gitugutu uko umwaka utashe, amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugigimiza
uyu mwaka ukaba himbajwe ku civugo nduguriye twamugina tubivuge kugira habe impinduka ndugaye twamugina.